Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi kuva mu ntango z'umwaka waratanguje igikorwa muri cadre ya projet twise lutte contre les VBG, justice, autonomisation et dignité des victimes de torture. Abazofashwa n'iyo projet nabo bahohotewe bazoba bangana kuri 14, muri abo 10 bazoshobora kwigishwa ivyo gushona, hama bane nabo bahabwe imitahe mito kugira ngo bashobore kugira ico bifashishije mu kugira uducommerce dutoyi dutandukanye. Ikindi nuko abo bazoronka izo nyigisho baba abazoba bafashwa mu kwigishwa gushona canke abo bazoronka imitahe mito twavuze yuko bitohereraho hariho abagifise ibibazo byo mu mutwe bimwe twita traumatisme mental, niho twiyumviriye tutireka dushireho abantu bazi bize ivy'inyifato y'abantu bamwe twita ba psychologue hamwe n'abajuriste kugira ngo bashobore kubaherekeza ico gihe cose iyi projet izomara. Ikindi nuko twavuze tuti ntibihagije gusa kwigisha umuntu canke kumuha umutahe, twavuze tuti reka turabe ukungene muri ico gikorwa cacu hagira guherekezwa bimwe twita accompagnement mu kubafasha kugira ngo igihe cyose bazoronka ingorane muri ivyo bikorwa bagiye gutangura habe hari umuntu ihampande yiwe kugira ngo ashobore kumutera intege, kugira ngo ashobore kumwereka mu bibazo bitandukanye, kumufasha gutorera inyishu y'ivyo bibazo azoba ahuye navyo. Turahura nabo bantu, turahura n'abantu bahohotewe, twibaza rero yuko bikenewe yuko aba bize ivyo mategeko canke abo ba psychologue uko biri kose baronke bame misi yose bafashwa mu kuronka izindi nyigisho kugira ngo dushobore gufasha bene wacu bahuye n'izo ngorane kugira ngo bashobore gushikaho bonyene bumva yuko batakiri aba victime ariko arabarundi nk'abandi bose.